yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara mu isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro gutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire ndabaramukije. Ikiganiro c'uyu munsi kidushikana mu ntara za Mwaro, Makamba, Rutana, Karusi na Ngozi, aho tubabwira ibikorwa uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu fomi ruriko rurakora mu bijanye no gukingira ibidukikije biciye mu mugambi wo kugwiza imivyaro y'ibiti. Muri iki kiganiro kandi muraza kumva isano riri hagati y'ibikorwa fomi ikora vyo guhingura ifumbire ituma isi yimbuka igakingira ubuzima bw'ibinyabuzima hamwe n'ibikorwa vyo gukingira ibidukikije. Ewe terambere uratashi rugoro urataja usanga bagusanganira abakuzanye bakwiye gukenguruka. Iri terambere niritwamemwo turikorana n'umwete bagenzi mwe kuko ibyiza bizoza turi hamwe. Ewe terambere uratashi rugoro urataja usanga bagusanganira abakuzanye bakwiye gukenguruka. Umugambi wa fomi warajewe abarundi twahuye ikaze mwe abarundi dutambe tuwigine umugambi wa fomi urakomeye. Ewe terambere uratazi urataza usanga bagusanganira abakuzanye bakwiye gukenguruka. Mu ntara ya Mwaro umugambi wo kugwiza imivyaro y'ibiti ngo waje hageze narijya muri iyo ntara hibonekeza imisozi isa n'iri kubugaragwa. Muri komine Ndava bavuga ko umugambi waje hageze kandi ko hambavu yuko uruganda fomi ruriko rurafasha mu gukingira ibidukikije ngo uwo mugambi wo kugwiza imivyaro y'ibiti uratuma mikoro y'abene igihugu yisununura nk'uko tubimenyeshwa na Nzisabira Anosiate umugoronome wa komine Ndava. Uwo mugambi ni kirumara waje hageze muri komine turawitabira cyane nk'abene gihugu ba komine ndetse kuko babona akamaro k'ibi biti haba mu ndimo canke mu gukinga imisozi hanamye nko ku Nkaratusi eka ndetse no ku ikomine ubwayo n'abajejwe intwaro hari gihe bafise ibitara bitambaye. Uwo mugambi rero naho nyine urafasha kugira ngo ibi biti vy'Inkaratusi ibiherutse twarabiteyeyo kandi n'ubu tuzotera aho zoba harasigaye. Rero ni muri ya ntumbero gukinga inkukura kuko turazi ko naho tworima tutakingiye ibidukikije ngo dukinge inkukura ataco twohakura. Fomi twoyitera intege tuyivuga tuti uwo mugambi mwaje mugendera uno munsi ko bandanya ndetse mukagura. Murabona yuko fomi yadufasha kuwo mutumba ariko haje imbuto murabona hashikirwa umutumba umwe mu ikomine yose. Twasaba rero ko mwokwagura akarere kuko dufise imitumba 200 kugira ngo n'abene gihugu baba bakeneye bino biti babitore hagufi batarenze kuruha kuko aha turi twovuga yuko na hagati tutoba twari bwahagere ku bene gihugu ba komine. Abene gihugu bahawe imivyaro y'ibiti barashimira fomi ku gikorwa c'iteka ikora co gukingira isi ndimwa mu gufasha mu bijanye no gutanga imivyaro y'ibiti ku buntu. Uwo mugambi ngo ukabutuma abene gihugu bakorera hamwe. Twateye Inkaratusi tera kare yandere dutera n'igereveriyo ningira akamaro ku mitumba birakingira ibidukikije. Hama mu Nkaratusi urubaka inzu ukongera ukubaka amashuri ukongera ugatarura ibiraro tukongera tukawikora ko tukawukuramwa amakara abandi bagasatura ibisate bagacana ni ugize igihugu. Turashimiye fomi ye yaje kudufata mu mugongo ikaza kuduteza ibiti mu bikorwa twahora dukora vya misi yose kuko twebwe yaje kudufata mu mugongo turi makijambere tukorora ibitungwa. None turayishimiye yaje kwambika umutumba wacu ukayagayaga ukamererwa neza ukazana akayaga keza ikadukingira ibidukikije kandi yaradusize hamwe. Murabona ko tuberewe abatamakazi banyokuru tukaba tukinezerewe dukora ishiramwe kuko turimazemo imisi myinshi. Nico gituma twokenguruka. Twege twarateye ibiti duteye ibiti turatwara imikaratusi turatwara igereveriyo turatwara amakariyanda umwe wese ku rugero rwiwe kukuntu afise abitera ukuntu hangana.
abanyagihugu turabaha mbere kuri isaba ariko barashima atishira hamwe riragahoraho kubera bariko bambika iyi mitumba yabo. Rero ivyo biti twe tubifitiye kwa akamaro naho tuzoba tutakiriho twebwe abana bacu tuzosiga n'uzo batakiriho azovuga ati umuvyeyi yari yateye ibiti. Jewe narateye ibiti, nateye ingemwe z'imikaratusi zishika 2500, ndatora n'igereveriya 250. Jewe ndashimira fomi yo yaje kudukura hariya muhire yo twari duherereye iradushira hamwe turabakenyezi kugira ngo dushobore gukora ibikorwa biteza imbere imiryango yacu. Umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Mwaro Libere Nzokirantevye nawe nyene arashima ku rwego rw'intara akamenyesha ko hari hisano hagati y'ibikorwa fomi ikora vyo guhingura ifumbire n'umugambi wo gukingira ibidukikije ikora biciye mu kugwiza imivyaro y'ibiti. Ifumbire itangwa na fomi turabona neza yuko ikingira isi. Hanyuma bino biti bariko baradufasha kugwiza kugira ngo biterwe ku mitumba navyo nyene biza bikingira isi. Rero bivuze yuko ifumbire dukoresha ivuye muri fomi hamwe no kugwiza imivyaro y'ibiti iterwa ku mitumba itandukanye birafitanye isano kuko dukoresheje ifumbire ikingira isi hanyuma isi tukongera tukayitera ko ibiti kugira navyo nyene bifashe mu mugambi wo kubungabunga ibidukikije na cyane cyane mu gufuka amatongo mu kubuza inkukura mu kugwiza ivyankenerwa umuntu akenera kuko igiti tugikeneye mu bintu bitandukanye. Igiti turagikenera iyo hageze nko gucana babakora amakara n'ibindi canke hageze nko kubaka inzu barabibazamwe imbaho canke n'intebe canke n'ibindi bitandukanye bikoreshwa mu mihana zaba intebe n'ibindi bisanzwe biva mu giti. Rumva rero uno mugambi wo gukingira ibidukikije duciye mu kugwiza imivyaro y'ibiti iterwa ku mitumba birafitaniye isano cyane no gukingira yabisi ndimwa canke yabisi iri ku misozi ihanamye. Ishira hamwe fomi abayirongoye turabakengukira cyane kuko uyu n'umugambi mwiza n'umugambi ufasha muri ibi bintu byo gukingira ibidukikije no kugwiza ibiti. Murazi yuko igiti ari karahara mu ruganda ntibacura. Rero indongozi za fomi turabakengukiye cyane ku mugambi tukanabasaba yuko bariko batwumviriza uyu mugambi yuko bo wagura ukava mu makomine abiri ugakorera mu makomine yose narijya intara ya Mwaro dusanzwe dukoresha ifumbire canke ishwagara biva mu ruganda fomi kugira ngo bose babone bati impande ya yafumbire impande ya yashwagara idufasha mu mirima baranudufasha no gukora ibindi bikorwa bidufasha gukingira isi canke gukingira ibiterwa canke kugwiza ingaburo z'ibitungwa. Hanyuma bose baci bavuga bati kumbe fomi irikikora ibirama kandi turabona yuko ivyo irikira ari vyiza bose baci babifata kwa karorero. Indongozi za fomi no zitera kamo nimba banyumva ko bodufasha bakatwagurira umugambi bagakorera mu makomine yose ku umugambi nta komine nimwe tutagukeneye hano mu ntara ya Mwaro. Mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda barashoboye kugwiza imivyaro y'ibiti irenga 75,000 bakaba barabiteye mu bitara vya leta ibindi babiha abene gihugu kugira babitere mu matongo yabo nkuko bimenyeshwa na Nduwimana Dieudonné ajejwe uburimyi muri komine Mabanda. Aha turi ni ku musozi wa Samvura tukaba turi kuri site ya pepiniere ahantu twari twagize pepiniere yari twafashwe mu mugongo na fomi iraduha ivyangombwa hanyuma ya twapwi hama turaproduce ibiti. Aha twategeza guproduza ibiti 75,000 vy'imishira kure na gereveriya na cedrera. Twebwe itegeko bari baduhaye twari batubwiye ko twogira 75 mugabo turadusanga vyarenze turiko turakora usanga ni 78. Hanyuma rero muri iki gihe ibiti fomi baranabigendeye mu minsi yahera barabigendeye nk'inzo zishika nka 2 baragendeye barasanga pepiniere basanga imeze neza kweri. Hanyuma rero ibiti ubu twarabitanze twateye imisozi ya komine twateye imisozi 2 twateye ku musozi wa Samvura naha duhagaze naha haruguru ngaha aha twashoboye gutera nk'ibihumbi birenga 3,250 vy'imishira kure. Twatera no kundi musozi wa leta kuwa Gitara twateye nk'ibihumbi 4 vy'imishira kure naho nyene. Hanyuma rero tumaze kubona gutyo ibisigaye twaciye tubiha bene gihugu barabihurumbiye cyane gose
aha twarabitanze rero vyose ubu ngaha muri pepiniere mona ibisigaye hasigaye cedrera gusa ko basigaye kan cedrera z'igihumbi nize z'igihumbi zasigaye nizo twazimanye kuko rero hano twateye abanyene turi ngaha hafi hanyene rero hano twateye imisako turabona ko igiye iruma mwe tugomba kuzoza tubibuza aya macedrera fomi turayikengurukira cyane gose turayikengurukira cyane kuko turavye mabona kugira pepiniere y'ubu n'uburyo bukomeye cyane gose bitwara uburyo bukomeye cyane gose rero fomi idufashe mu mugongo ibintu vyiza cyane gose twagira tuyikengurukire cyane ngene dufashe mu mugongo ibi bintu bikagenda neza kuko turavye amapepiniere ni cyari kirenga ariko urabona ko yadufashije 75 birenga si biti bike rero twagira tuyisabe no ku mwaka uza bishobotse ko yose urika twapuye muri ubu buryo igafasha nayo muri umugambi w'igihugu n'umugambi wo gukingira ibidukikije bisaba no kuri ko gumifata mu mugongo ibi bintu bishobotse ikazarafata mu mugongo ngaha muri commune n'ahandi hose mu yandi makomine ikazarafata mu mugongo ni ibintu vyiza cyane. Eka no mu ntara ya Rutana ishirahamwe fomi rirarangurira ibikorwa vyo gukingira ibidukikije mu buyobozi bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri yo ntara barashima uruhara rwa fomi mu rugamba barimwo rwo gukingira ibidukikije biciye mu kugwiza imivyaro y'ibiti basaba fomi kugwiza amatuta y'ibiti mu makomine yose y'intara. Twavuga nk'ubu aha turi ngaha umugambi fomi ko nawo wasizemwo ikirenge ukuboko kugira ngo nawe uterere muri intara yacu ya Rutana. Tukaba tumaranye imyaka ishika 3 turiko turakorana imyaka 3 iraheze. Rero muri iyo myaka 3 twagiye dukora turamaze gukorera mu makomine 3, komine ya Rutana, komine ya Musongati na komine ya Mpinga Kayove muri uno mwaka. No kuvuga rero muri iyo myaka 3 twaza dukora amapepiniere abiri imwe muri komine imwe iyindi mu yindi komine hakagwizwa ibiti bitari bike. Ivyo biti rero tugaca dukoranye n'abajejwe intwaro muri komine tukaraba ahantu hakenewe kurusha handi akaba ari hatangura gukingirwa. Rero fomi yaradufashije cyane iradushigikira mu gutegura ayo mapepiniere hanyuma bakaturosa imbuto n'imiti yo gupompa n'ibindi vyankenerwa kugira ngo pepiniere ishobore gushika ku rugero nyene rw'uko ibiti biterwa. Ariko tugasaba uko nkuko nari mpeje kubivuga mu mwanya uheze urugamba ruracariho guko imitumba yose ntirambara uko bikwiriye. Twosaba rero fomi ko bobandanya badufasha mbere bakongereza kugira ngo dushobore gukora amapepiniere atari make bikunze tugakorera mu makomine yose mu mwaka umwe tugakorera mu makomine yose hose hakaboneka amapepiniere ashobora gufasha kugwiza imivyaro y'ibiti kugira ngo dushobore gukingira vy'ukuri aho hose tubona bikenewe. Abene gihugu bahawe imivyaro y'ibiti barashimira fomi bakavuga ko aho bayiteye inkukura yagabanutse. Naragiye barabimpa ivyo biti vyarangiriye akamaro vyarabaye vyiza baciye imyaka 2 kandi ubu bariko baratangwa kuza barakuramwo ico bakoresha nko kubaka no gucana nivyo dukoresha. Ego ubu rero nibaze ko ubu mwaka turimwo naho nyira kubasubira twongere nibaza ko tuca dushika gutera ahasigaye aho twasigaje hanyuma umugambi gatera uranguka neza ku munyagihugu. Je ndiko ndaraba ahantu umuntu yateye izo kariyandra ku mikobeko inkukura yaragabanutse. Izo greveria ahantu umuntu aziteye ku mikobeko inkukura yaragabanutse kandi munsi ubu hameze neza kubera uco usanga imirima igenda neza kuko ivyo biti birimwo gutabira isi. Iyindi ntara fomi ikoreramwe ibikorwa vyo kugwiza imivyaro y'ibiti ni Karusi. Aho mu ntara ya Karusi kuva uwo mugambi utangujwe amahegitara arenga 170 akaba amaze gutegwamwo ibiti. Barashima ukuntu uwo mugambi uri kuragenda nkuko bimenyeshwa na Sinzobatohana Jean Severin arongoye ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Karusi ahasigura ko uwo mugambi utuma n'umwimbo w'uburimyi uba mwiza. Mu ntara ya Karusi uwo mwaka ubaye wa gatatu tugwiza iyo mivyaro yagwijirijwe mu makomine 2 ariyo Gitaramuka na komine Mutumba. Twagira tubamenyeshe yuko muri komine Mutumba aho imyaka 3 iheze
iyo mivyaro igwizwa, twagira tumenyeshe ko tumaze gutanga imivyaro itewe ku mahegitari arenga gato 100. Hanyuma muri komine Gitaramuka naho hoho umugambi umaze gukorera imyaka 2. Twamenyesha ko amahegitari amaze gutegwa ko ivyo biti ari amahegitari arenga gato 70. None rero ico twomenyesha ni cuko twishimiye cane uwo mugambi wishira hamwe FOMI wo kugwiza imivyaro y'ibiti, kuko twamenyesha ko nk'imikaratusi yagiye itangwa cane cane kugira ngo iterwe ku matongo ya leta. Hanyuma twaragiye tubona ko yaba amashure n'amashengero babihurumbira cane kugira ngo batere ivyo biti, kandi naco twasanze ari ikintu ciza. Ica kabiri tugiye kubijanye n'ibiti bibana n'indimo nk'amagereveriya n'amakariyandra, twomenyesha yuko vyovyo vyagiye biterwa cane cane n'abene gihugu babinywanisha n'indimo, kuko twamaze kubahimiriza ko ataburimyi budaherekezwa no gukingira ibidukikije. Rero twomenyesha ko urwo ruganda FOMI ruriko rurafasha cane mu ntara ya Karusi, kuko gukingira ibidukikije ni isoko ry'iterambere, haba mu burimyi, mu bworozi, eka no mu bindi. None rero uwo mugambi turawushimiye cane, ahubwo tuvuga duti FOMI ntiyogarukiriza kuri aya makomine 2, ahubwo ico dusaba nuko yoshitsa mu makomine yose, mu mitumba yose, kuko turabona ko abene gihugu biyindi mitumba bayandi makomine bahurumbira cane ko twobaha imivyaro yagwirijwe muri aya makomine 2, aho bitwereka cane ko babifitiye igishika ko nabo uwo mugambi wohashika. Ibidukikije n'uburimyi bitegerezwa gukorana cane, twovuga duti namahasa, kuko mu bisanzwe murabona ko amatongo icambere y'igihugu cacu asanzwe aronka imvura nyinshi, ayandi ugasanga asanzwe ahanamye, kandi kubera dukoresha umwavu mvaruganda FOMI n'umwavu w'ikirundi, dutegerezwa gukingira amasi yacu kugira ngo inkukura ntigume itwara ka kanovera, gutyo ngo have usanga uko basokuru bayaturaze akanovera karamaze gutakara. Aho rero bihwanira n'icuko abene gihugu na cane cane bateye ivyo biti bibana n'indimo, baba babiteye mu matongo yaciweko n'imikobeko, bakabitera neza ku buryo bukurikiranwe n'abafundi. Hanyuma ugaca usanga n'izo ndimo zirakunda kubana n'ivyo biti bibana n'indimo, gutyo umwimbu ugaca wiyongera cane, kandi n'ibidukikije tukaba tubikingiye, kuko turazi ko uyu munsi ho abene gihugu murazi bijukiye kurima amatongo cane. Aho rero tuvuga duti nitutatera ibiti na cane cane ivyo bibana n'indimo bifitiye akamaro ibitungwa, bikagirira akamaro uburimyi kuko babikurako n'ibirembezo, niyo tutabitera tuzokwisanga mu myaka iza Uburundi bwabaye ubugaragwa, tubura imvura, tubura akayaga, eka ibintu bigende nabi. Mu ntara ya Ngozi, umugambi wo gutera ibiti ku misozi igaragara ubera muri komine Ngozi na komine Busiga. Umuyobozi ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara Kubwimana Emile amenyesha ko ihangiro bihaye ari uko mu 2030 bazoba bamaze gukingiraho hose hari isi ndimwa biciye mu gutera ibiti bibana n'indimo. Ihangiro twebwe turarifise, murazi yuko dutangura na cane cane igihe cici twatanguriye guca imikobeko kugira ngo dukingire isi ndimwa hamwe n'inzuzi. Rero ihangiro twebwe dufise nuko n'imiburiburi gushika mu mwaka wa 2030 twoba dufise amatongo akingiye eka hamwe n'inzuzi, kugira ngo nka kumwe nyenico barabisaba yuko azoshima yuko isi kingiwe ari uko amazi yose asigaye asa n'umusarara. Tubwe rero nico twifuza yuko
gushika mu mwaka wa 2030 amasindimwa yose yoba kingiye, hanyuma n'imigende y'amazi yose ikaba itewe ko imigano, cabure, ibikaju, kuko navyo birafasha kugira ngo zijya nkombe z'inzuzi zishobore kukingirwa, zishobore kuguma. Hama rero yindi ntumbero nuko ahantu hose hari amasi atemba, kuko hari ahantu usanga n'ukuri bikenewe yuko uhatera imikaratusi bivanye na kamere kaho. Aho rero twebwe intumbero yacu nuko ahantu hose gushika mu mwaka wa 2030 hoba hari ibitara vy'ibiti hakingiye, atamasi agitemba washikire mu myonga. Akajambo noshikiriza uruganda FOMI, ubwa mbere na mbere hoho twabanza kubashimira kuri ako kigoro bariko barakora ko gudufata mu mugongo, gufata mu mugongo abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi muri uwo mugambi wo gukingira ibidukikije. Hama rero ico tuyisaba nuko yoduza urutoki, kuko ubu onya iriko irafasha kugwiza amatuta mu makomine novuga abiri yo mu ntara ya Ngozi. Rero ico twoyisaba nuko ako kigoro irikiragira muri ayo makomine n'ubundi yoshobora kuduza kumbure ibiro yahora iduha vy'imbuto kugira ngo dushobore uwo mugambi ushobore gushika mu makomine yose uko ari 9 agize intara ya Ngozi, kuko hose murazi yuko FOMI barayizi kuko abene gihugu bino mu ntara ya Ngozi bose barakoresha ifumbire yayo, barazi rero ukuntu ari ngirakamaro. Abene gihugu bahawe imivyaro y'ibiti bamenyesha ko bayiteye kandi ko bariko barabona akarusho haba mu mirima yabo canke mu bijanye no kwikenura mu byo bakenera mu buzima bwa misi yose, bagakengurukira uruganda FOMI rubaronsi iyo mivyaro y'ibiti ku buntu. Kabaye agateka ntangere kubona ngaha muri rigore gutega iteka n'umugambi FOMI, kuko ubwambe mu mwaka wahera baraduhaye amagereveriyo n'imihumuza. Ico giti cy'umuhumuza nk'inirugo ntitwaye bwakironka, ariko muri rugo umuhumuza warahageze. Amagereveriyo twarateje ku mabarabara, turabaha n'ibisata bitandukanye abanyagihugu, turabaha n'abapatiri, tuvuge nko kuri foyer no kuri paroisse twarabahaye ibiti. Biti narose nacenda bitera ku mirima impande ku rubibe mu mirima, kubera ko ari n'ibiti bibara n'ibiterwa. Umugambi FOMI waragize neza kuko waduhaye ivyo biti, kuko waratwiyumviriye ko urabona ko ngahi wacu n'ubu wasubiye katwiyumvira ko umuntu mwaka n'ubundi dutera ibindi biti amagerefero n'amasedrera, kuvuga yuko nk'ubu twongera dutera aho tutashi kwijije ico gihe, n'ubu tubona dutera ibindi biti ku mirima aho dufise hose kugira dukingire ibidukikije. Twashimiye abarongoye FOMI kubera batuzaniye uwo mugambi wo kugira turimo igiti, ko niyo dugiye hejuru turashobora tukabikona, tubikonye tukashira ku biharage, tukarembeza ibiharage bikatugira akamaro buri mwaka tukaza tuguma tubikona tugira turembeza ibiharage. Mwamenye ko uruganda FOMI rumaze kwerekana ko gwitwararika ibijanye no gukingira ibidukikije, haba mu guhingura ifumbire igarukana akanovera k'isi ikagwiza umwimbu kandi gakingira amagara y'abantu, haba no mu mugambi wo kugwiza imivyaro y'ibiti. Ivyiza FOMI imaze gukora kuva itanguye mu 2019 ni vyinshi ntawo bidondagura ngo abimare. Ihangiro akaba ari uguterera kugira Uburundi bushike kuri yambona kazoze y'igihugu cifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI, nuko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara mw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. N'ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde ucuca ibigega.